Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije tunezerewe no kubana namwe muri ca kiganiro cacu kiganiro canyu twise Go Deep. Undi yambwiye ngo akazina yumvise kari kuba keza kari kuba ngo mu mizi. Bivuze ngo tugomba twinjire mu mizi ubugira kandi. Igitabo turiko ni igitabo c'ivyahishuriwe Yohana igice ca mbere twarakirangije ubushize tugomba dutandukire n'igice ca kabiri kandi umutumire muramumenyereye usivye ko yokongera kabidondo kaze murakoze cyane bidondora badukurikiranye kaze amazina yanje ni Aime Kazimire Harerimana yego nkaba shimiye Imana kandi kongera guhura namwe yego kugira ngo dushishikare tuyaga ivy'ijambo ry'Imana biri muri iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana nkuko duhora tubigenza n'ubundi dutanguze n'isengesho murakoze reka dusenga Imana. Uhoraho Mana yacu turagushimiye kuri Imana nziza, Imana yo kwizigirwa, Imana itameze nk'abantu, Imana idakora nk'uko abantu bakora. Utugiriye neza kugira ngo twongere tuyage ivy'ijambo ryawe, twongere tuvugane ku majambo ari muri iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Udushigikire Mana kandi umuntu wese atwumviriza umuhe gutahura kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Tubasabe imbere yuko dutangura igice ca kabiri mutugirira incamake igice ca mbere hanyuma tubone kubandanya n'igice kikurikira. Murakoze. Ubuheruka twarangije n'umurongo wa 200 tubonye ibanga ryari mu nyenyeri indwi n'ibitirekwa ko amatara indwi. Ariko imbere yuko twinjira mu gice kigira kabiri c'iki gitabo twagomba turabe amajambo amwamwe twabonye muri iki gice ca mbere incamake y'imirongo uhereye ku murongo w'9 gushika ku murongo wa 200 incamake y'ingene Yohana yabonye Yesu, ingene yamwihishuriye ivyo yamubwiye uko yamubonye ameze, hanyuma tubone ico Yesu yariko aravuga. Ngaha ubwa mbere turabona ibintu bishika ku 9 Yohana yabonye kuri Yesu kugira ngo ashobore gutahura neza wariwe nuko Yesu yamwisobanuye amubwiye. Ubwa mbere turabona Yesu Kristo yerekanwa uwariwe uko asa turavye ibiri muri ayo mashengero indwi Yesu yaratumye kuri Yohana. Ubwo n'ubwa mbere. Ubugira kabiri tubona Yesu Kristo afise inyenyeri indwi mu kuboko kwiwe kw'iburyo. Izi nyenyeri indwi twarabonye ko arabatumwa indwi bari barongoye aya mashengero indwi. Turabona yuko kandi kujya Yesu yari afise izo nyenyeri indwi mu kuboko bisigura yuko abakozi b'Imana bari mu kuboko kwa Yesu. Twabonye ko rero ubushobozi bafise babukura muri Yesu Kristo. Ubugira gatatu twabonye Yesu Kristo afise yambaye ikanzu yera ndende idasanzwe. Twabonye ko bisigura ko muri iyo kanzu Yesu yari yambaye bisigura ubwa mbere ko Yesu ariwe muvugishwa mukuru. Turabona kandi ko Yesu ari umuherezi mukuru. Ubugira gatatu twabonye ko Yesu Kristo ari umwami aganza abami bose. Ubugira kane twabonye Yesu Kristo akenyeje ya kanzu umukanda w'izahabu. Twabonye ko rero uwo mukanda w'izahabu bisigura ko Yesu ari umufasha wacu w'umugororotsi w'umwizigirwa. Twabonye ubugira gatanu yuko Yohana yamubonye afise umushatsi wera ameze nk'umuntu w'umutama. Bisigura ko Yesu nuhoraho. Yamubonye asa n'umuntu yabayeho kera. Ntiyamubonye ameze nk'uko yari yamubonye ubwa mbere. Wa mushatsi Yesu yari afise
bisigura ko ari umuntu yabayeho kera cyane. Yesu rero ni uhoraho. yego Ubugira gatandatu icyo twabonye n'amaso yiwe. Amaso yiwe Yohana yamubonye ngo ameze nk'imbeya z'umuriro. Uku rero Yohana yabonye Yesu afise amaso ameze nk'imbeya z'umuriro. Twabonye ko ashoboye no kubona ibiri imbere mu mitima yacu. yego Bisigura ko rero Yesu Kristo ibiri imbere mu mitima yacu nta kintu na kimwe dushobora kumunyegeza kuri Yesu. Ku murango no mu ijoro hose arahabona, nta hantu na hamwe dushobora kunyegeza umwami wacu Yesu. Ikigirindwi twabonye ni ibirenge bya Yesu. Ibirenge byiwe byari bimeze nk'umuringa. Igihe Yohana yamubona iko ibirenge bye byari bimeze nk'umuringa, bisigura uko ari n'ibyo akora, ko ibyo akora byose abikora mu bugororotsi. Ubugira umunani, ijwi Yohana yumvise rya Yesu, yumvise ijwi risuma nk'iry'amazi menshi. Ibi byerekana ubushobozi buri mu ijambo rya Yesu. yego Imana yacu nishimye. amina Rero muri Yesu, mu ijambo Yesu avuga harimo ubushobozi bukomeye, harimo ubushobozi bwinshi butangaje. yego Uribuka ageze ku mva ya Lazaro, kubera ububasha bwari mu ijambo ryiwe, bambwiye bati reka Lazaro yaramaze kunuka, amaze iminsi 4. yego Mugabo ko ijambo ryiwe rifise ububasha, yavuze ngo Lazaro byuka. Ako kanya waramaze iminsi 4 apfuye, aca arabyuka aba muzima. Hari undi muntu yari yabimenye, umugabisha w'abasoda, yamubwiye ati Yesu, jewe ndafise abasirikare benshi, uwo mbwiye ngo unama arunama, uwo mbwiye ngo genda aragenda, uwo mbwiye ngo va hasi ava hasi. yego Ati na wewe ndizeye ko mu ijambo ryawe harimo ububasha, nuvuge ijambo rimwe gusa umwana wanje acakira. Ni ukuvuga rero ngaha ijambo rya Yesu rifise ububasha, kandi si kiriya gihe gusa, oya n'ubu turiko turavugana yego ijambo rya Yesu riri n'ububasha, kuko icyo avuze kirabaho. Urwaye akavuga ngo kira, ako kanya urakira. Abaganga barakwandikiye yuko utagikira, Yesu abivuze ucukira. Imana yacu nishimwe. amen Ubugira 9 aribwo bwa nyuma kugira duce dutangura n'igice cya kabiri c'iki gitabo. Twabonye ko Kristo mu maso yiwe hakayangana nk'izuba. Uko Yohana yamubonye akayangana nk'izuba, bisigura ko icubahiro ca Yesu afise kirakayangana nk'izuba ryatse umutari. Mana yacu nishimwe. amen Nibi rero twagomba kuvuga mu ncamake yego y'iki gitabo c'ivyashuro Yohana, iki gice ca mbere cibi twabonye. Ubu rero tugira twinjire mu gice ca kabiri, yego aho tubona ingene ishengero ry'Imana riboneka. Aha uhereye ku ishengero rya mbere rya Efeso ugashika ku ishengero rigirindwi rya Laodikiya, tuzobona ibihe bitandukanye ishengero ryagiye ricamwo kugeza muri iki gihe ca nyuma c'indwi citiriwe Laodikiya. Ni igihe kizosozegwa no kumva inzamba n'inzamba y'Imana izovuga abantu bapfiriye mu mwami Yesu bakazuka bakamusanganira, ariko kandi ntirizoba rizuka ry'abantu bose. Tuzobibona. Intangambarara rero y'iki gice, ubu twamaze gushika mu gice kigira kabiri c'iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana.
mu gice cya mbere ku murongo w'19 twabonye Yohana ategekwa kwandika ibintu bitatu. Ivyo twarabibonye. Ubwa mbere ni ibintu yabonye, ivyo navyo bikaba biri mu gice cya mbere cerekana ihishurirwa rya Yohana yerekwa Yesu yazutse. Ubwa kabiri yabwiwe kwandika ibiriho. Irivuga kubaho yerekana igikorwa kibandanya. Mu yandi majambo ni ikintu cari ko kiraba muri ico gihe ca Yohana. Kikaba cari gikwiye gukomeza gushika no ku kindi gihe ciharije. Ibintu rero biriho tubisanga mu gice ca kabiri ni ca gatatu. Navyo bikaba bisobanura igihe c'ishengero. Ubwa gatatu Yohana yategetswe kwandika ibizoba hanyuma y'ivyo. Imana yacu nishimwe. Amen. Muri ibi Yohana yategetswe kwandika bizoba hanyuma. Ibi tuzobibona uhereye mu gice cya kane gushika mu gice cya 22, aho yerekana ibintu bigiye kuzokoreka mu ijuru no ku isi igihe c'ishengero giheze, igihe ishengero rizoba ryanyakuwe riri mu kirere. Ibintu rero bizosigara birakoreka mu isi n'ibizoba biriko birakoreka mu ijuru. Twahejeje kuvugana rero ibijanye n'ihishurwa rya Yohana ryerekeye Kristo yazutse. Ubu mu gice ca kabiri ni ca gatatu tugiye kurabira hamwe rero igicapu c'ishengero mu gihe caryo uko tubisanga mu vyete vyandikwa amashengero ndwi yo muri Aziya. Turaza rero gutangurira kwivuka gishengero nyene hamwe ku munsi wa Pentecote, aho Mpwemu Yera yasukwa kubizera, maze muri ako kanya abantu 3,000 bikiyongera. Tugume turaba rero uko rizomera gushika igihe caryo co kunyakugwa canke kuduzwa. Ivyatendwi vyandikiwe amashengero muri Aziya aboneka yerekana rero ibihe indwi nyene bitandukanye z'ishengero ryari rigiye kubandanya ricamwe. Ubwa mbere ayo mashengero ni igice c'igitabo kiboneka neza kwari ubuvugishwa, bityo kikaba gifise insiguro yo muri kazoza. Ubwa kabiri ivyo vyete vyerekana amabanga. Ku murongo wa 20 w'igice ca mbere ibi vyerekana ko birengeye cane kuba ivyete gusa, kuko hariho kahise k'amashengero indwi. Harimwo izindi sobanuro z'ivyibwina tubwirizwa kumvamwo muri ibi. Ubwa gatatu turabona amashengero indwi afise amazina kandi igitigiri indwi dusanga mu gitabo c'ivyahishuwe kirafise isobanuro ngereranyo, nk'uko twamaze kubibona ko indwi ari igiharuro cuzuye neza kiranga ubumana. Nukuvuga ko ivyete ku mashengero indwi vyerekana igihe cuzuye neza c'ishengero. Ivyo iyo wokwiga neza ivy'akahise k'ishengero uzosanga ryaciye mu bihe indwi nyene, nk'uko bisobanuwe muri iki gitabo c'ivyahishuwe Yohana mu bice vya kabiri no mu bice vya gatatu. Reka rero dusangire kandi ivyo nitegereje vyerekeye ivyete ku mashengero indwi yo muri Aziya. Icete cose kuri aya mashengero indwi gikurikiza uburyo bw'inyandiko busa kuri vyose. Ubwa mbere bitanguzwa n'indamukanyo yerekana uwandikiwe icete wariwe. Ubwa kabiri icete cose kirimwo indondoro y'umwami yazutse, ikuwe mw'ihishurwa rya Yohana yabonye uko tubibona mu gice ca mbere. Ubwa gatatu icete icari cyo cose gifise itangazo
rivuye ku mwami yazutse. Ryizeza abantu ko azi ibikorwa byabo. Ijambo kumenya mu Kigiriki ni oida. Ntirisobanura kumenya mu buryo busanzwe, ariko no kumenya mu buryo bwimbitse, mu buryo bw'inkoramutima. Ubwo buryo rero bw'ubumenyi sibwo shimikiro Kristo azohagarara ko mu gucira urubanza ishengero. Igice ca 4 kwishengero iryo ari ryo ryose ni incamake yiyerekanwa ry'igikorwa c'ishengero. Hari ukudoma ko kw'ikintu cyari cyo cyose n'igihano kuri ico cyose kiva ku mugwanizi. Ubwa gatanu nuko mu cete icari cyo cyose harimo icibutso kw'ishengero kwagiye kugaruka nk'uko bamubonye agenda, ariko agiye kugaruka kandi akagaruka vuba yihuse. Ica gatandatu kw'ishengero ryose n'impanuro ivuye kuri Kristo Yesu, kumva canke kubahiriza inkebuzo ibonetse muri ico cete. Icindwi kandi ari naco ca nyuma nuko mu cete cose harimo isezerano kubahiriza inkebuzo y'ijambo ry'Imana ya Kristo kuri uwo wese ashobora kunesha. Imana yacu nishimwe. Amen. Ubu rero turavye iyi nyitangizo, reka ruce rutangura kwigira hamwe ibihe vy'ishengero nk'uko vyerekanwa muri ivyo vyete vyandikiwe amashengero yo muri Aziya. Uno munsi rero nk'uko twabivuze ko tugiye kwiga kuri aya mashengero n'ico asobanura. Muri iki gice ca mbere twagomba turabe aya mashengero indwi, tubone ibi bice indwi. Twamaze kuvuga yuko aya mashengero asobanura n'igihe ishengero rimwe rimwe ryose camara. Nukuvuga ishengero rya mbere n'ishengero ryitwa Efeso. Iri shengero rya Efeso Yohana yandikiye riharugwa guhera ku mwaka wa 30 kuduga gushika ku mwaka w'ijana. Hari ibintu bibiri rero tubona kuri iri shengero. Niko mu gisi rya mbere niryo shengero rya mbere ryatanguye kubaho. Niryo shengero muri ajya amashengero ndwi. Yego. Yesu yatumye kuri Yohana. Twaravuze ko yose afise ico asigura. Yego. Suko ariko yatanguye kubaho. Ariko nuko ubutumwa Yesu yatanze kuri aya mashengero bwari butomoye busiguye neza. Twarabonye rero ko ishengero ryose rifise igihe cyaryo rigereranywa. Yego. Muri iyi ngereranyo rero ishengero rya Efeso niryo shengero rya mbere ritangura nk'uko tubibona mu vyahishuriwe Yohana. Dusomye muri kitabo cy'ivyahishuriwe Yohana uhereye ku murongo wa 2 wa mbere w'igice ca 2. Yego. Guhera rero ku myaka 30 gushika ku myaka 100 tubona ishengero rya Efeso. Iri shengero rya Efeso Yesu uko yaribona ryari shengero ryari neza cyane, ryari ku rugero rwiza, ku rufatiro rw'ishengero Yesu yipfuza. Ikigira kabiri ugeze mu myaka ya nyuma y'iri shengero winjira mu myaka 100 ryari ko rero rirareka, ryari ritanguye riri mu ntango yo kureka urukundo rwaryo rwa mbere Kristo yaribonamwo. Tuzobona igituma ryari ko rirareka urukundo rwa mbere. Ishengero rigira kabiri ni ishengero ryitwa Simurna. Simurna risigura ngo umuti usomora. Tuzobibona umuti witwa Simurna wari umuti urura cyane ukaze. Ntibawukoresha mu kunwa gusa kuko n'abantu n'umuntu yapfuye
bamusize umuti witwa simuruna yarashobora kumara igihe kinini atarabora. Iri rero naryo turibona ko ibintu bine. Ikintu ca mbere ni ishengero ryaciye mu bigeragezo vyinshi gihamwa, ryarahamwe cyane. Uhereye turibona guhera mu mwaka w'ijana naryo rigafata ikiringo cyo gushika ku mwaka w'300. Muri ibi bihe byo guhamwa kandi ikigira kabiri ryabaye ishengero ryababayemwo abantu bita abamaratiri, n'abantu batatinya gutanga ubuzima bwabo ku bwa Kristo, n'abantu bemeye gupfa bahogwa ukwizera. Ivyo navyo nyene tuzosha tubibona muri ishengero bita Simuruna. Ubwa gatatu tuhabona ishengero ryitwa Perugamo. Perugamo naryo rifata guhera ku mwaka w'300 gushika ku mwaka w'800. Iri rifise izina ribi cyane kuko n'ishengero ryononekaye. Muri kahise k'ishengero abahinga bagereranya iri shengero ko ari shengero ryagiranye ubukwe n'umugwanizi. Tuzoribonamwo ibintu bine. Ibintu bine byaranze iri shengero bibi cyane. Ibi bintu bine byaranze iri shengero icambere. Umwami yari yimye ico gihe yitwa Constantino, yaciye yemeza ubukristo. Yemeza ko ubwami bwiwe bwose abantu bose bategerezwa kuba abakristo. Hari impamvu yatumye Constantino afatiye ingingo. Hari mu gihe abizi vy'akahise k'ishengero murabizi yagize intambara nyinshi, maze ngo aryamye ararota abona ikimenyetso c'umusaraba. Umuntu araza aramubwira ati niwitwaza iki kimenyetso ubonye uzotsindiza intambara zose. Umwami Constantino aca afata abasirikare biwe bose, inkinzo bakoresha mu kugwana azishirako ikimenyetso c'umusaraba, impuzu zose bambara azishirako ikimenyetso c'umusaraba, maze agiye kugwana Imana imuha intsinzi. Ico gihe aca ategeka ko ubugira kabiri yaciye abatiza ibisagara byose, abantu bose yabaciye abategeka kuba abakristo kandi aca arababatiza. Ubugira gatatu ishengero ryaciye rihinduka iry'isi kandi ryanduye. Ubugira kane haciye habaho itandukaniro riboneka hagati y'abakristo abo bita abarayike n'abihebeye Imana. Ubukurikira rero duca tubona ishengero bita Tuatira. Tuatira naryo abahinga bagise ko ari bimazi vy'intahava. Aha muri iki gihe ca Tuatira haci hatangura kuboneka abandi bantu bitanga. Tuzobabona bakiheba. Abapapa b'ico gihe barabishe kuko abapapa ico gihe bari barongoye ishengero kandi no muri politike nibo bari barongoye ibihugu, nibo bari barongoye isi. Abantu rero bagomvye kuzana impinduka. Aba bantu bitiriwe ibimazi vy'intahava barishwe, baraturiwe, barakwezwe ku mafarasi, barabakubitira ku biti bababoshe, barabagiriye nabi cane, ariko baremera barabibimazi ku bwa Kristo Yesu. Aha rero kuri iri shengero rya Tuatira naho tuzobonaho ibintu bishika indwi. Icambere ni gihe kizwi nk'ibihe vy'umwiza. Ikigira kabiri ni gihe ayishengero ry'abakatolika b'i Roma aribo batwara isi. Ubugira gatatu ni shengero abapapa benshi bari banduye bico gihe. Ubugira kane abahinga b'ivy'akahise bita iki gihe intwaro y'igihuhusi. Ubugira gatanu ishengero ryonyene
niryo ryari ijwi ry'Imana. Aha bisigura yuko ico ishengero rivuze abantu bacakira nk'ikintu kivuzwe n'Imana. Ubugira gatandatu, uwo ari we wese yanyuranya n'ishengero yaricwa. Iri ryari hamwa ryava kwa papa. Ubugira indwi, ishengero ryinjiye mu vyo kujanwa mu kundi kwizera. Hanyuma ubugira gatandatu, ubugira gatanu tubona ishengero bita Sarudi. Sarudi bisigura ngo abantu bakinjishijwe. Naryo tuzoribona ritangura mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 5 gushika mu mwaka w'igihumbi n'amajana 8. Naho turabonamwo ibintu bitatu. Turabona amasigarira yavuye mu ishengero katolika atanguye kwinjira mu ntege nke. Ubugira kabiri tuzosha tubona icabaye igihe cyo gusubirwamwo kw'ishengero. Ubugira gatatu tuzobona rero igihe c'uwitwa Martino Luther, uwitwa Yohani Bunyan, uwitwa Wycliffe, uwitwa Savonarola, uwitwa Yohani Husi n'abandi. Tubone impinduka bazanye muri iri shengero n'ivyakurikiye. Ubugira gatandatu aho ku murongo kuri gatanu mwavuze ko banyuranya baramutse banyuranije n'ivyishengero rishaka baca bicwa. Yego. Ninshatse kumenya ivyishengero rishaka gute nk'ubu muri iki gihe cacu amadini turimwo abafise ibyo yemera niki nivyo baba banyuranije navyo canke nibindi byaba biri mu mbo za politiki. Tuzobibona muri ibi vyete biri imbere. Ishengero ryaba rifise ivyo ryizera. Yego. Mu ncamake muri kahise ishengero rya katolika mu vyatumye aba bantu bafata ingingo yo guhindura icabibateye hariho ukuri kw'ijambo ry'Imana kwari kwaranyegejwe n'ishengero katolika ry'Iroma bivanye n'inyungu baronka mu ishengero. Nk'akarorero ni igitabo c'Abaroma. Yego. Cari caranyegejwe ntibacigisha abantu kubera ko abantu bakoze ivyaha ishengero ryabaca impongano, ryabaca izahabu, ryabaca imiringa, imijumbu kugira ngo ivyaha vyabo bihongerwe bitwikirwe. Ariko muri iki gitabo c'Abaroma harimwo inkuru nziza ivuga yuko ubuntu bw'Imana aribwo bwadukijije, atari izahabu zadukijije, atari amafaranga yadukijije, atari impongano yadukijije. Ivyo rero nk'u Martin Luther amaze kubishira hanze vyamuvyuriye intambara nini ya cyane ikomeye bituma agomba no kwicwa kuko yaranyuranije n'ishengero rya katolika. Nivyo rero tuzogenda tubona nukuri aba bantu bagenda baserura barongowe n'Imana, abantu bari barongoye ishengero iki gihe batagomba ko kumenyekana bigatuma baca bahinduka abasi. No havuye yuko aba bantu bazanye impinduka mu ishengero baca babita aba protestant, bisigura abagumutsi, babita abagumutsi kuko bavuye mu vyizigirwa vyabo bari babonye bitameze neza. Iri shengero rya Philadelphia rero ni shengero rigira gatandatu. Naryo riharugwa uhereye mu mwaka w'igihumbi n'amajana 8 gushika ku mwaka w'igihumbi n'amajana 9. Turabonamwo ibintu bibiri. Ubwa mbere, Imana yugurura ishengero ukundi ngo rikwiragize ubutumwa kw'isi yose. Tuzobibona ingene vyagenze. Aha niho hahagurutse abavuga butumwa bakomeye, tuzobabona nk'uwitwa William Carey, uwitwa Spurgeon, uwitwa D.L. Moody, uwitwa Carol Finney,
abitwa ba Charles Wesley, abitwa ba Adoniram Judson, n'abitwa ba Luther Rice n'abandi tuzobabona muri iki gice c'umwaka w'1800 n'umwaka w'1900. Ubwa nyuma ari bwo bw'indwi ni ishengero gitwa Laodikiya, riboneka guhera mu mwaka w'1900. N'iyi saha turimwo turi muri Laodikiya, kandi rishengero rirabandanya kugeza Yesu aje kunyakura ishengero. Iri naryo tuzoribonamwo ibintu bibiri. Ubwa mbere tubona ishengero muri iki gihe nta mwitwarariko w'ivy'impwemu, ahubwo rihahamiye ivyo ukuganza n'ivyo kwiganza. Ibi tuzobibona. Ikigira kabiri, ishengero riratunze, yamara muri ryo Yesu Kristo yahinduwe hanze ntarimwo. Nibi nyene tuzobibona. Muri incamake rero y'aya mashengero tugiye kubona nibi bikuru bikuru tugiye kubona. Uyu munsi twagomba tugarukirize ngaha, nukugira ngo ubone ko ibintu tugiyemwo, ibintu tugiye kwiga ari ibintu bikomeye vyerekana akahise k'ishengero ry'Imana. Iyo tuvuga rero akahise k'ishengero, murumva ko nta zina ririko. Imana ntiyitirirwa ishengero katolika, ntiyitirirwa ishengero ry'ababatiste, ntiyitirirwa ishengero ry'ababatiste. Iyi ni imigwi abantu bagiye bashiraho kugira ngo bashobore guhurira hamwe bafise ukwizera kumwe, hanyuma bashobore gusenga Imana. Ariko muri rusange iyo migwi yose Imana irayitegereza yose, kayibonamwo ishengero rimwe. Ibi bihe rero tubonye ni ibihe ishengero ry'Imana ryagiye ricamwo gushika uno munsi, mbere no kubandanya kugeza Yesu agarutse. Naha rero turangirije inyigisho z'uyu munsi, tukaba tuzoshishikara, tukaba twongeye gushimira kandi n'ubu ababandanya bafata akanya kabo badukurikirana. Imana ibahezagire. Amina. Bakunzi ba Neema Gospel TV, ikiganiro c'uno munsi kigarukiye ngaha. Tizere n'ubu ko mukiryohewe kubw'ibiganiro turiko tubashikiriza. Turabahe kaze ku kiganiro kizokurikira kugira ngo twumve aya mashengero koko ivyari mu makete bandikiwe, kandi tunumve n'ishengero iryo tugeze ko ubu ico natwe twandikiwe. Umwami Imana abahoze kwijisho ryiwe, mukomeze mudukurikirana kandi ibiganiro vyacu mubisangize n'abandi. Umwami Imana nabahezagire. Amen.